nguma ndabadomino bisha nkaguhana fronka zicana agenda kaza sana bazana abafana bisha ndagukona nimbutanze mbaza rapusi ndegeza ahubwo ndanyereza ndapana naheza bose nkabariza bose nkabamotsa bose nkabamesa bose nkabakangaza kwenye hip hop sama big up nguma ndi sharp nguma ndi up nkunze kurusha WhatsApp simvugana n'imicafu nguma ndi chef namana beef zenye uburofa no gupiga ikofi nkupiga puff shaka ubukina ku ngufu vuga amajambo make yanshira faza kurube ya mun kukorana na beef kuri wewe ni ibisiguriki ukorana na beef kuri jewe ebana bivuze ikintu kinini sana beef na yasanzwe ari mu rapper naje nk'abantu mu rapper urumva ebana hari ibintu bura n'ukuntu uvuga beef ndamwemera ndamukunda sana nawe mfana wa mbere mugani wa beef nuko niguyanje na hari gihungu abantu bavuga ati ozikweri ko bafise ya TV ebana je biranje nabiranje mu matwi urakora vyo ebana gashaka ubwo ko ari nk'ikintu ahubwo cyo nagukuraho kugira iyo ndani TV yawe ireke kugumwe ikora canke wewe ureke kuguma ukora ari ikintu cyo basaba inzigo ari ikintu cyo gukuraho wewe kugira uhave nyene akagikora. Hello guys, mumeze neza abakunzi abantu bose bakurikirana Siren Vibes nibaza ko aho muherereye mumeze bien, meze fresh, niba ari kuraba kiganiro sesi kumeze neza. Kuko ndazi ko ushaka guterama maybe canke ibintu nk'ivyo. So ndi kumwe n'umutumire uyu munsi n'umu rapper. He's a rapper. Bamwita Hak Jizzo. Umeze neza. Fresh meze bien ubibona. Ndakugira introduction mugo ifoko ugira introduction nk'umu rap. Hak Jizzo kwenye pub. That's my real name. HAKJEEZO KWENYE HPHOP Hak Jizzo kwenye pub. Gira kakapera gatuwenye nirazingera ba rapper bivuga ntibivuga mu izina gusa nyene ushiremwe ama flows yanyu abantu bemeze ko mu rapper. nguma ndabadomino bisha nkaguhana fronka zicana agenda kaza sana bazana abafana bisha ndagukona nimbutanze mbaza rapusi ndegeza ahubwo ndanyereza ndapana naheza bose nkabariza bose nkabamotsa bose nkabamesa bose nkabakangaza kwenye hip hop sama big up nguma ndi sharp nguma ndi up nkunze kurusha WhatsApp simvugana n'imicafu nguma ndi chef namana beef zenye uburofa no gupiga ikofi nkupiga puff shaka ubukina ku ngufu vuga amajambo make yanshira faza kurube ya munoka imfisi bikaye ndabiguharuza ushaka kwekenya imisaya nguma ndakubeza icuya kandi nguma ndakugaya tekereza uko wowe uri umuntu mutoya sinkutinya na gatoya faka ntungereranye na anda izina ryanjye riguma ripanda buri segonda nguma nkuponda je bose nshaka kunshira kwinkonda je ntiwongonda usaze cha mpondo ushaka bugenda ntaragukanda nyita komanda wallahi ni Hak Jizzo ngo yamana beef vya vrai na wicreye nyene ndayamana ku wicreye ariko urakrea beef uyikreye ucumwaki nje ndayamana kabisa nagwo babarira nta kigongo. Urafise beef n'abantu genre ubunye kwa kuturazi ko aba rapper hari gwa ko ari beef kora ko gutira go juste bagyosha ibintu atama beef ari real. Wowe usiri ko hari ama beef nyene bari real. Nta beef je mfise tu gusa kora kuryosha game naho ukumva ndiko ndabiririmba sukuva yuko nk'umuntu mba nabwiye mba ndamwanka mba ndamukunda nyene just bari game nyene ubwo buzanye beef ya vrai naho nyene twikora naso. Hak Jizzo yaririmbanye na beef rap business kukorana na beef kuri wewe ni ibisiguriki. ukorana na beef kuri jewe ebana bivuze ikintu kinini sana beef na yasanzwe ari mu rapper naje nk'abantu mu rapper urumva ebana hari ibintu bura n'ukuntu uvuga beef ndamwemera sana kandi ndamukunda cyane gukorana na je kuri jewe gukorana nawe kuri jewe ni ikintu gikomeye sana yani ni nk'umuhezagiro kuri jewe. Mwarakoranye nawe mbega vyagenze tubwira umukorane nawe niwe yakuronde canke wamurondeye kuko yakoranye n'abarapper benshi mu ndirimbo ariko mwese kugira mukorane nkaho kugira cyo nka Hak Jizzo niwe yakuronde canke ni wamurondeye barayimusaka umushaka mukorana hama murakorana. Yabagiye bose umvise mu ndirimbo harimo abo yarondeye harimo n'abarondewe na staff iyo urumva kandi ntiyaturondeye ngo nukobera ngo tumurusha hiti canke tumurusha ibiki nibiki. Ego Hak Jizzo ufise indirimbo nshasha niyo shaka tugarukeko
yitwa Sibo niyo waririmbanye na Endo Mike the machine from Bantu Bwoy. From Bantu Bwoy no producteur iribaza ko azwi afite izina rinini hambwe gihugu cy'u Burundi akora muri Bantu Bwoy akaba akoze indirimbo y'amahiti menshi y'abartiste muri Bantu Bwoy n'abartiste bo hanze waramuririmbishije canke mwararirimba we yaranaririmbye nta niwe yayikoze mu kandi harimo ijwi giwe niwe yanayikoze niwe twanagiranye featuring Endo Mike kugira mukorana indirimbo d'abord muririmbisha byagenze gute urabona Endo Mike ndakutera story Endo Mike ijyanye yabaye indirimbo ya mbere dukoranye twari twegeze dukorana indirimbo yitwa No Stress no kuvuga yuko Endo Mike kabisa ku kintu cya refrequent ndamwizeye sana ebana ijwi rya Endo Mike rigiye mu ndirimbo yiwanje ebana ni nkuko ho bahagiye mu gihundi muri nimzi wo usanzwe uzi ngaha mu Burundi aririmba R&B akaze Endo Mike ndamukunda cyane mbere maybe hari abantu batayumva cyangwa batanumva ukuntu Endo Mike aririmba Endo Mike abantu benshi bamuzimine ko nk'umu producteur nyine akora indirimbo ngira ntibarumva ingene aririmba ngira mwumva indirimbo yitwa Sibo niyo yaririmbwe na Endo Mike ni Hak Jizzo featuring Endo Mike the machine muganda muyumviriza ariko indirimbo tuyigarukiye indirimbo yawe irimo imihari myinshi indirimbo irimo imihari mama we kuvuga itanga kuhishikira indi hara n'imihari gusa kweri ki waririmbye imihari myinshi na mihari rimwe gana aho bari imihari hari imihari bumva ko ifise insiguro birumvikana aho mengo uri kuraviza umuntu canka abantu urumva sinzi niba woduha umuco urumva Sibo niyo sivyo Sibo n'abantu niyo ni Imana urumva Sibo niyo ni izina ry'umuntu ariko rifise ikintu risigura urumva Sibo niyo rufate nk'uwewe umenyesha makuru kuri Style Vibes abantu bavuga ati ozi kweri ko bafise ya TV abana je biranje nabiranja mu matwi urakora vyo abana gashaka ahubwo ko ari nk'ikintu ahubwo cyo nagukuraho kugira iyo ndani TV yawe ireke kugumwe ikora canke wewe ureke kugumukora ari ikintu cyo bashaba inzigo ari ikintu cyo gukuraho wewe kugira uhave nyene akagikora sivyo urumva kubera iki ntanezererwa we nuko umeze si kandi atani ikintu yohindura uvuga rero nk'ubutumwa burimo ngaho no kuvuga nko ku bantu bagirira mwe n'ivyo bintu cyanda bahumuriza ndababwira ati abana ihangane Sibo niyo uvuga je naho urarurampiga ijoro ntumutaga ebana urarutanajyanye no kuvuga Imana twese ni dukontrola ni dukorera n'ibintu byose uvuga Imana itabishatse ntacyo woshikako ya urumva rero ariko ndabwira abantu bameze nk'uko abantu bipfuriza nabi abandi sivyo umuntu ashaka atakintu na kimwe woronga urabona ibijumba urabizi ibijumba tubijya twese sawa ibijumba ariko nakubwira yuko burya mu Burundi mu njya ziri hasi rimwe ko abantu abantu usanga badakunda cyane mugabo tonare nk'umuntu ashavura urose akajumba akabona ko kariye ukazaza kumva inzigo waronka akanyama kakajya abana inzigo none wumva bizoherera he umuntu adashaka koronka n'ikijumba niba murashaka abana ubwo kuva no kwisi wanaje avuga ati abana babinyifuriza bose canke bavyifuriza naka Sibo niyo kabisa ntacyo muzongira je canke ntacyo muzogira naka canke Imana itabishatse ariko nyine hari gihe umuntu aronka inspiration y'ikintu maybe camubaye ko cyane cabaye ku muntu wa hafi yiwe kugira uronka ama inspiration iri nk'amajambo ari very deep ari deep cyane mvagene kumenga akoresheje kuri kwinshi urazi ko bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire ariko menga harimo kuri kwinshi iyo inspiration wayikuye hehe byavuye hehe ivyo bintu byavuye urabona iyo ndirimbo nakoze si wanje je nyene si cyane kuvuga ngo nayikoreje niyo abantu bose ni nkuko nawe ivyo bintu navuze nta muntu ndibaza naho umeze gute nta muntu numwe bidashikira vraiment uzushake witonde gute ugende nk'intama mugabo ivyo bintu ni ngombwa baze bakuvuge bagira iki bavuga ivyo bakire ibintu by'ibinyama nkuko nyene urumva iyo ndirimbo si wanje urumva ndashobora kuba nabibonye no kundi muntu mu babanyi mu baje amatwirirwana cyo gasanga bamenye ko ndiko ndagira controle yuko no bakura mu indirimbo nkumviriza ukuntu bameze amajambo jahuragenda n'abantu uri kurabanenga none oya titugera ndiko ndakunenga ariko mu gihe uri kurazana nk'ibintu je nanje mbona cyo gukura mu igikorwa kubera nituririmba ibintu bidupromose mu mutwe n'ibintu tuba tubona mu gihe nawe muri ko ndashobora kuramwo isong meze bien mbintu uri kuravuga wowe abantu urumva nyene ca ndayikura ngo hamwe yumva ukacusanga ati umuntu nari yavuze jewe bimeze gute kumbe nyene nuko nyene umuntu agenda arimva mo nyene buhoro buhoro man ntago hara kugira ubujo nk'abantu wa muri hafi bakubwira ati sha man kumenga hajya hano wasitse kuvuga jewe
urumva ugiye nyine avuga nyine ko washatse kuvuga ko ari we washatse kuvuga urumva ni hamwe uba waranditse neza indirimbo warayanditse neza bya vrai buryo bwuko n'ibintu umuntu ariko arumva avuga ati ngende shaka ko ari vyamubayeko urumva yiyumvise ko avuga ati jewe abantu hagiye yaririmbye jewe urumva indirimbo kwanza ibikaze kubera kugira uririmba indirimbo ku buryo bwuko abantu bayiyumvishamo ku buryo bwuko avuga ati ikintu yakoze bayavuze jewe. Ego Hak Jizzo turibona ko urumu upcoming uri mu artiste ko baraza bashasha ariko wambaye neza style nziza bamashenete urafise umuntu ariko aragufasha mu bintu by'uburyo bya management mu kugusunikira ibikorwa ko wakoredeje muri studio izimvye maybe nta video office ariko byose bisa amafaranga y'undi wese ukora bose ntako aragufasha yani kuvuga yuko jewe abantu bamfasha nabakunzi b'umuziki biwanje nyene urumva jewe hari abafana nyine usanga biwanje banyemera tro usanga barafise n'ubuntu bw'u business nyene bakora yankabaterereza nkababwira ko ndimije gukora indirimbo nshasha bakanyuvira nyene igihe cegereje nkababwira bakanterera uburyo ariko respect sana kuri grand frère wanje ndamukunda sana nawe mfana wa mbere mugani wa Bface nuko nigu yanje nahari gihungu ego grand frère ndamukunda sana kubera indirimbo zose presque nk'indirimbo si presque kwanza indirimbo zose nkora ebana niwe ashirira mu buryo kabisa kandi nawe ntuzuvuga ngo afise akazi ngo afise ikiwa ya mugabo iyo ndamubwiye ati shaka gukora indirimbo ari yaranje uburyo bwose bishoboka amafaranga yose akayandonkera vraiment nawe bafise telefone atuma yigurisha mugabo ebana nkakora indirimbo nyene nkuko nabimusavye kubera araraba akavuga ati ebana uwo mujama wacu nyene ebana birashika nyene ntawuzi aho bwirageze canke aho bucageze eje akazoba ari kuyindi nivuga sanga muziki uramutejeje imbere ugasanga nyene ibintu biragenze neza gikuru nuko nyene abikora yuko yumva mfise tara atari karabikorera atakurikiye ubwije atari karabikorera umuntu wahovye ariko unibaza ko urakeneye abantu bo gufasha mu bintu by'uburyo havuye nk'abakuru bawe ugashobora gukora video nziza ukaronka n'ibindi bintu biruta ivyo byo gukora audio gusa ndabashaka kabisa kubera nko mu ndirimbo zose fise na video office urumva ndakeneye abantu nyene bosha mu buryo nyene bwatari nyene kugira urumva gukora video si ibintu vyoroshe hama nyene kabisa umfasha imiryango iruguruye kabisa ntaso kabisa Hak Jizzo rakeneye abantu bamufasha hari abantu bavuga ko bashaka abantu bo gupromotinga mugabo bakababura afise talent ara n'umurapa myiza ndavuga mbere ko dusezera ikabanza dusezereshe kandi ka rap twumve neza impano yiwe ko ifoko zo turabaha n'umwanya kugira berekane babe expose amatala yabo okay twende urukundo rwacu rukomeye nk'itege kureka tubemeze hamana like bayishireko kuvyukuri ngaha jewe naraguyeko kandi bizobagora kugira mubone mvuyeko naramukunze sinamuhenze kandi jewe sinzofa ndamubenze urukundo rwacu rukomeye nk'ikijeshi kandi si rumwe guzuye mwububeshi eka si rumwe rukoreshwa amakashi nta kubinyegeza no kubigaragaza babibone na bamwe bose bahora bavyibaza ndanababwira yuko je ntazogutakaza icibagiwe coco ntazigera ndakubabaza turakwiranye kandi turanaberanye ico nshaka nuko tuzohema twubakanye kumurango n'ababandi bose bakoranye ndanababwira yuko je ntazopfa ndekonye umusheri wanje bamuhiga nka Flode shaka mureke kuko narashizemwo kode ahari fuwa no kuri je wambera shode niwe nzokunda Jiska ala Fed Monde cyangwa ukabona mubesha so guys Hak Jizzo kandi gushimire nizere ko Imana ikuja imbere mu kazi kawe urukura tangura ariko kandi kigoye no gutangura courage ni imbere ni heze merci beaucoup murakoze cyane kunyakira Sign Vibes ndayikunda ico rero no basaba abakunzi ba Sign Vibes cyangwa abakunzi b'umuziki wanje nuko boja kuri YouTube bakaraba indirimbo nje yitwa Siboniyo kuri channel yiwanje bakagira subscribe bakagira like share na comment bambwira ingene navyitwayemo bagire na comment kwiki kiganiro dukoze nawe bagire share bagire like na comment batubwira ibintu kuntu vyagenze
Voilà nivyo tuba dushaka amakomantere yacu yo kumenya ibintu ukuntu vyagenze nimba vyagenze ne canke vyagenze nabi nimba raho twokose canke byo twokongeramwo tubibona amakomantere yanyu so merci beaucoup kwa kiganiro ni Hak Jizzo mu supporting mufashe urumva ko n'umurundi wacu ni impano shasha yongere muzaye zisanga zihari ndabashimira kandi kuba mwarakoze subscribe nimutarayikora ikore vyihuse usheko like hama dusigira komantara yawe naho utari ukandabibutsa gukurikirana Mark madamu babwira no muririmvyi w'umurundi ariko aba muri USA no mu diaspora donc mu following murabona indirimbo yiwe bye bye on vous aime beaucoup I'm gonna show you what to do rendezvous dinner for two baby you are the one for sure I'ma give you all my love, try to give you everything, oh my chérie, yeah, anything for my chérie, yeah, rendezvous, dinner for two, baby you are the one for sure.